ngo muba mwagiye ngo Dubai ngo mukikaraga ngo ni farashi ahubwo munzani ushaka ubwo munzanire so akirondera isanamu hari karuko kari katanzwe n'umumenyereza wa FC Barcelona ababwiye ati ko abandi bakinyi bari mu migiserukiragigo yabo ati namwe mugomba kuruhuka iminsi 4 itarenga so mwana muto Lamine Yamal yaje kubafata ikonje n'umutoto wiwe kabisa ni Nicole baza kuberekeza hehe sawa technicien bari berekeje muri Croatia muri Croatia banamaze n'iminsi itari mike bari kwinjoyinga so amwe mu mafoto yagaragaye ku munsi w'ejo bamwe ku binyamakuru byinshi ari binyamakuru nka za El Chiringuito bati Lamine Yamal ati nimwe mu bakinyi bariko baradutera amakenga kubijanye na kazuza kiwiwe tubifadikanije n'ama emotion cyangwa ama sentiment ari kuvangana football ndetse n'inkundo so uno mwana muto akomeza kwitwara mu buryo butunguranye buri muntu wese agerageje kuraba abaregenderi cyane abakinyi umupira bafise ayo mazina bagize byinshi baka muri football babona ko ubuzima ari mu butandukanye cyane n'ubuzima abakinyi beza bagiye bagira apo gize neza cyane ibintu mva mfise ikintu nogira ikintu ndabivuze ko ni Lamine Yamal tumumenye ari muri equipe ya Barcelona kuko kumumenya ari muri equipe ya Barcelona nuko nawe ari mu matuta ya Barcelona kuko kuva kera narindi babara ko tugenda tubona amasanamu Lamine Yamal no kwemeza neza ijana kwijana ko ariko rabera evoriwe muri equipe ya Barcelona rero ni amakuru amaze iminsi amuvugwa ko amakuru atari make wanashima amakuru yiwe menshi ijana kwijana ariko avugwa ko ariko agendana cyane n'abo bana babigeme swate harabamusumba urugero rwinshi rwawe ko bavuga nubwo bariko baramusumba duherutse kubona Lamine Yamal atangaza ko afise umuyidore wiwe nawe ntasuwundi ni Neymar yanagiye no kumuramutsa muri vacances yagiye no kumuramutsa muri vacances barajana ku musenyi bajana mu butambiro butandukanye bararyoherwa rero Lamine Yamal twese tumuzi cyane kuri Xavi Hernandez Xavi Hernandez aramuduza amuco cizere Dieter Hansflick amaze kuza acamugira ico no kwita umuntu ntakogwa ko kubera n'ibikorwa byiwe byagiye bigirane byagiye byivugira rero approjet Lamine Yamal ibintu bimaze iminsi bimuvugwa ko cyane kugendana n'abakobwa bamwe bagiye bavuga ngo bamurusha imyaka hanaga bavuga ati bagasohokana bamwe bakamusanga muhiri wabo amusanga muhiri wabo kuko bagenda bavuga ngo Lamine Yamal nta myaka yari bwakwize yo kwibana Lamine Yamal byavugwa ko abana na mama wiwe twanabonye nuriya mu ex wiwe w'imyaka 30 amumanuka kuri Instagram ariko kugira mu ex w'imyaka ati hagira ko dusohoka takakurusha mama wiwe yes ati hagira ko agura kantu amafaranga agatelefona ati murungika amafaranga ubundi yasa amafaranga mama wiwe bivuze ngo Lamine Yamal ibintu ari karagenderamwe muri no minsi ibintu apologize bidashobora gutanga ihumure ku mukunzi w'umupira w'amaguru cyangwa se ku mukunzi w'umugwi wa FC Barcelona kuko ibintu Lamine Yamal ari karagenderamwe n'ibintu twagiye tubona bitagiye byerera buri mukinyi wese yigeze kubigenderamo kuko ugomba urabe abariko batwumviriza batubabare cyane cyangwa se nabo batoto batubabarire apologize nta migambi yawe yose wokora nguyishiremo umutoto cyangwa se uri kuyikora ngo ivyo bintu ngo vyiyegereze ngo imigambi yawe yigira rayisite bivuze ngo nimba umunsi Lamine Yamal football yiwe ari karakina agomba ivange n'umwana w'umukobwa afise umwana atembera n'umukobwa afise imyaka 30 amusumvye ivyo vyiyumviro amusumvye mentality wanashima w'imyaka 30 bagiye guhura sinawe wa mbere batanguye guhura ivyo byiyumvira afise nimba boje mu butambiro kanaka Lamine Yamal ashobora gucagura ngo reka dutambire muri rya linki ariko nawe akamubwira ati wanguha reka tutambire mu bintu biri hayi akaca mujana mu bintu bimurusha ubwenge eske Lamine Yamal naja gutamba ahantu hashika hatatu agiye ahantu ataramenyereye ubwo araza gutanga iki nk'umusaruro nagaruka muri equipe yiwe ya Barcelona
nagaruka muri ekipe mu mutwe yiwe haraza kuguma haturunamwo bimwe yabonera mu butambiro ya muziki vya bihe vyiza yagirana n'umukunzi wiwe bagiye mu butambiro cyangwa se bagiye gutembera bimariyo misine nta vya football biri mu mutwe bariko bifotozanya bipostinga kuri za Instagram kuri za Twitter kuri zande bariko bagira ibinabiriya bitandukanye bizoba bigoye kugira Lamine Yamal agaruke mu myimenyerezo ngo aze kuba mwiza imbere y'umumenyereza Dieter Hansi Flick bizoba bigoye kugira ngo Lamine Yamal aze kugaruka agire ico no kwita connection nziza hamwe n'abandi bakinyi kuko sineneza neza ijana kwijana abandi bakinyi bari muri squad ya Barcelona ko bazo ariko bitwara nkuko Lamine ariko yitwara rero projects ndangizo ndavuga ngo ibi bintu Lamine Yamal bikaragira ibice 65 kwijana birashobora kumwicira kariyere yiwe hamwe atobihagarika. Bukayo umuyobozi wa kipe FC Barcelona ku munsi wejo yari mu kiganiro bari kumubaza ku vya Lamine Yamal ahita avuga ati nanje mu bintu nkunda ati ndakunda igitsina gore yari yiwanira Porta benshi baje kwibaza bati umwana muto nka Lamine Yamal tuzi ko twese ari mu imvune atari cheville imvune atari ligament croisé imvune atari buruho bw'imitsi imvune batubwira ko ari imvune yo ari ububabare bwo mu rubavu mugabo batadefinisa mu rubavu ni majayi mugabo cyo bakavuga ati ababara mu bice byo haruguru y'umukondo byo hepfo y'umukondo plito benshi baje kubigaruka ko ati umukinyi nka Lamine Yamal tuzi ko ari mu mvune ati ntiyakabaye ari mu birori asohoka n'umukunzi wiwe atahubwo yakabaye ari kariyitaho agerageza kwikonsantra ku mikino ndetse no kuri sport paraporo ko twari kumubona muri za Croatia ari kumwe n'umukunzi wiwe. First of all ashigikiwe na kandavuga ko bashigikiwe n'umuyobozi wiwe ndavuga bita Joan Laporta ariko bado ndabishira mu mice igera kuri 2 eka ndayivuge uko ni Lamine Yamal navuga ko canke ni kategori ya bamwe mu bakinyi tumaze kuba tubona baba bafise iyo celebrity baba bakunzwe cyane nka Lamine Yamal navuga ko kwinosi mu ba footballer ubu tuvuga ko bare kuri inosi muri no minsi usanga witwa Lamine Yamal ari umukinyi akunzwe kurusha abandi nk'abose bivuze ko rero hariho kintu cyo kuvuga ati guprofita image mfise nk'umukinyi ukagomba kumva yuko buri umwe wese mu bo turi kumwe canke mu bo tugira ko tuze kuba tuwa kumwe nabyo bikaza kuba biba ndavuga kintu kiza kugutuma nawe usanga hariho byinshi udashobora kubandanya uri kurakora ariko twabonye inshuro zitari zike bwana apologize twabonye inshuro nyinshi cyane cyangwa twabonye umuriro bwinshi cyane bukaba mu bakinyi binjira muri ivyo bintu ugasanga kariyeri iwabo igiye kuba inarangira oriyo yaho twari twibaza yuko igiye kuba ayo natangura ndavuga kuri ku mukinyi yaba Lamine Yamal cyangwa ndetse n'abandi bakinyi baba bariko baragenda bakorana na equipe iyo ari yo yose brother twarabonye kwitwa ba Ronaldinho twarabonye kuri bagiye batandukanye ba Gaucho twarabonye kuri ba Robinho twarabonye ku bandi benshi cyane ubona ko baba bagenda bafite byinshi cyane bagomba gukora bivanye na celebrity wabo ariko ugasanga bari bagiye ndavuga kariyeri y'uwabo y'umupira w'amaguru brother Lamine Yamal afise iyo celebrity Lamine Yamal afise uko kumva ko akunzwe na n'umwe mu bariko baragenda bakurikirana ndavuga canke abari kuri inosi ariko nabagomba kuraba eske ndabyitwara mu gute eske nza kubyitwara mu gute brother nivyo apologize muze kubavuga ati imvune Lamine Yamal afise ntabwo ari imvune twovuga yuko ivuye kuri côté footballistique ko ntabwo ari kwa kuguru kwavunitse ntabwo ari kwa kuboko yoba yaguriye kukababara ntabwo ari kuyakubiswe nko mu maso canke ariko ni Lamine Yamal buri umwe wese ariko yatangazwa n'imvune uwitwa Lamine Yamal afise muri equipe ya FC Barcelona bivuze ko oriyo yo kuza kumwitwara ko neza ndavuga nk'abayobozi oriyo kuza kumuba hafi ku myaka mikafise imyaka 18 bona apologize anakwije jo bundi biragoye kubona uwitwa Lamine Yamal aza kuba agaruka ngo agaruke nawe yitware neza canke agaruke abe muzima mu gihe atavavanwe n'izo ngeso novuga ko yoba arimo ndavuga nk'uwitwa Lamine Yamal brother
Lamine Yamal imyaka 18 afise talent afise kwa FC Barcelona biragoye yuko we nka Joan Laporta we nka Deco we nka Sifrike Dietel uza kumubwira ibintu ugomba kumukarira. First of all amaze kuba yibona yuko ari we rutiga umugongo wa kipe ya FC Barcelona, amaze kuba yibona yuko aza kuba yuzura n'ibice nka 60 kwijana vya victoire ziriko zirava kwande kwa kipe ya FC Barcelona. Bivuze ko amaze kubabona yuko nanje ndi wa muntu kwa FC Barcelona babuze baraza kuba basufrira, hatangwa kuba hazamwe na offers zivuye kwa kipe ya Paris Saint-Germain. That means yuko ekipe ya FC Barcelona igomba kwitwara gahoro gahoro kuri Lamine Yamal. Ekipe ya FC Barcelona igomba gusutena Lamine Yamal mu bintu byose barimo kugira ngo Lamine Yamal nawe agumane icizere kuri ekipe yitwa FC Barcelona. Ibyo nabyo biza kuba biba mu buryo buhe FC Barcelona ishobora kubikora ariko ikabikora kutariko. FC Barcelona ishobora gusutena Lamine Yamal ariko Lamine Yamal nawe akabandanya yitwara kutariko, tugasanga ya myaka 25 ya kariyeri naye aje kuba kwiza bivanye n'urugezo rubi yashitse ko bivanye n'ibyo ariko aragenda akora uwitwa Lamine Yamal. Brother, Lamine Yamal n'umukinyi mwiza. Lamine Yamal n'umukinyi amaze kuba twereka yuko ari umwe mu bakinyi buriye equipe ya Diverse igiye kubirwa na Lamine Yamal yose izayapanze. Eske ndafata Lamine Yamal gute? Ibintu twari tumenyere kuri ba Cristiano Ronaldo, kuri Simon Inzaghi, ba Messi, niwe equipe ya Diverse ya Viva yamaze kubipanga yapfuye no mu mutwe ati mbega Lionel Messi tuza kuba tumuhagarika gute, turamushaka abakinyi bangaye turagira. Twabonye kuri Simon Inzaghi nkuko wari uvuze bona apologize atereka kabakinyi babiri ati ankuru ya match ni sanze ageze ku bakinyi batatu ati ibyo navyo biraza kuba bica Mikenyo Romba napanze kuko ati umukinyi umwe amaze kuba afatwa n'abakinyi bagira kuri batatu ati abandi baraza kuba basigara bireba. Bivuze ko ni Lamine Yamal atanga byinshi cyane mu kibuga, bivuga ko kwa FC Barcelona bo baza kuba barondera uburyo buri kantu kose akoze nkuko twabonye kuri President Joan Laporta bagomba gushigikira Lamine Yamal bivanye na buri kantu kose akoze. Nabwo muri ico gihe hari gihe baza kuba ariko baramusutena mu bintu bitari byiza biza kuba byica kariyeri yo. Ejo bundi no witwa Kylian Mbappe yaje kuba avuga ati witwa Lamine Yamal ati itangazamakuru ririkorera mu Remera, itangazamakuru ririkorera avuga buri kimwe kuri Lamine Yamal atari ko baribagira ko Lamine Yamal nawe ari umwana. Ati nibyo mu kibuga Lamine Yamal n'umwe mu bakinyi beza isi ifise kugeza kuri kano ka mwanya. Ati Lamine Yamal n'umwe mu bakinyi ashobora no gutwara iyo mipira y'inzabo mu myaka iri imbere, atariko comportement yiwe ariko aragira ngo abantu batagomba kuyisanisha na comportement yabo ba Dembele, batagomba kuyisanisha na comportement y'abandi bakinya bo ba Rafinha. Ati kuko bo bari plus majeur par rapport witwa Lamine Yamal. Ati mutibagire ko Lamine Yamal avuye mu buminere ejo bundi akuje imyaka 18 ejo bundi. Bivuze ko mu kibuga hagati n'umuntu akuze, mu kibuga akora ibintu by'abantu bakuze, atari kageze hanze y'ikibuga ataracakora vya bintu by'ubwana bwana. Adolescence rigira camu rimwe iracari ko irisa n'irikira muvamo igenda ariko nayo iracari kiramurusha ubukomeze. Ati gikenewe ahubwo nukuja kwa Lamine Yamal bakamuba hafi bakaraba eske Lamine Yamal ikina kwiye nikiye, eske Lamine Yamal agomba kwitwara mu bihe buryo. Brother, hari gihe ugira abavyeyi nabo bakaza ko banabigufashamo. Ubundi sinzi kurara umuvyeyi wa Lamine Yamal. Brother, umuvyeyi wa Lamine Yamal sinibaza ko kwicareka Lamine Yamal ngo agira amuha impanuro ku kintu kijanye na kariyeri yiwe. Nawe ni bombloka. Sinibaza ko yaba yicara hamwe agahamagara mama w'umwana ati ngo twicara hano tuyage kuri kariyeri, kuko nyuma twamenye papa Lamine Yamal ndavuga bitanera zuri, nyuma twamenye mama Lamine Yamal, nyuma turiko turabona Lamine Yamal nuko vyose vyavuye kuri travail yitwa Lamine Yamal. Bivuze ko babaye celebre kubera Lamine Yamal. Yes. Rero mu gihe batitwaye neza imbere ya Lamine Yamal ya celebrity yiwabo nabo bagomba guprofita celebrity. Uriya ninde yamanutse papa wa Lamine Yamal ati iyo utagira umuhungu wafise impano atubucuruza uri mu badandaza nk'abandi se none babimuhore kandi ari Imana yamugiriye. Nani ndiko ndakubwira rero umuvyeyi wa Lamine Yamal ariko agomba kuryoherwa celebrity yaronse kubera umuhungu wiwe akibagira kuza kuba rokonseye. Ariko
uhanura Lamine Yamal abe papa we canke abe umuhagarariye George Mendes brother George Mendes azijyana George Mendes brother ariko kona ko sakazi k'abavyeyi saka guhanura umukinyi guhanura umwana wese akazi k'abavyeyi ubijanye na kariyeri y'umupira w'amaguru brother hari impanuro aha mu Burundi bakunze ko babivuga neza cyane hari impanuro yo kuziko hariho n'impanuro yaho ugeze bivanye n'ivyo urimo brother impanuro w'uronka uzihabwa nabo bitwa ko baguhagarariye mu bintu burimo ubu hari impanuro abavyeyi boma of course n'izindi mpanuro nka fustiyagize mariage canke aba babosingwa babaye kumamika imyaka minini imyaka myinshi canke baba Wilson abo baba bariko baguha bijanye n'umwuga bariko baguha impanuro bivanye na kariyeri y'umwuga wawe urimo bivuze ko Lamine Yamal ibintu arimo bifatanya kariyeri bikongera bigafatanya na vie prive ya Lamine Yamal bivuze ko bifatanya kariyeri bikongera bigafatanya n'ubuzima bw'inyuma y'umupira w'amaguru wa Lamine Yamal bivuze ko papa wiwe canke mama wiwe bagomba kwentervena ariko tutibagiye nabo bitwa ko bamuhagarariye abo ba George Mendes George Mendes ashobora kuba ari umuntu avuga ati je ndiko George Mendes nyine azohumba mu bandi mwana we ni umukinyi we imari we ni ya Flopinga ashobora kubigira ashobora kuvuga ati ariko nawe karaba eske ubwo Lamine erega nabo bashobora kuba batinya ni mwe natangura kuba mvuga nyuma FC Barcelona ishobora kwicarana bamwe kavuga ati twa dushobora kuba twanatinya kuja guhanura Lamine Yamal dushobora gukoresha amajambo yo kumuhanura ya confiance yaradufise kigahera kagenda Paris Saint-Germain kizana kayabo k'amafaranga aya ni ma equipe aramubona abonye abakatara ngo bato aya ma equipe aramubona ashobora kumurona Paris Saint-Germain bashaka guhomba mu gihe ya project mu gihe ya confiance yamaze kubiherana uwitwa Lamine Yamal ndavuga kuri equipe ya FC Barcelona ntaco bazatava muri equipe bivuze ko uwitwa Lamine Yamal ntacahomba kuko wewe agiye canke avuye kwa FC Barcelona agiye kwinjiza yani mafaranga arutaye karanka kwa FC Barcelona aza kumutuma vya birori akunda abigumamwo aza kumutuma kwa gusohoka n'aba batoto abigumamwo ariko kwa FC Barcelona bo barahomba kuko bazoba bahombye inkingi y'abamba bazoba bahombye umwe mu bakinyi bakomeye brother twabonye kuri Neymar Jr Neymar mu makontra we bafise yuko itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri abagiye kuryoshya itariki zamazigere witwa Neymar Jr swat yaba ari mu mvune swat yaba afise akaruhuko yahawe na equipe navyo vyanamuononye bivuze ko minsi yose atagiye muri Brazil equipe kanaka yabari mwe yaba FC Barcelona yaba Paris Saint-Germain ndetse na hariya muri Arabie Saoudite yakiye muri Al Hilal swat yaja muri Brazil swat equipe arimwe yamurihira itike y'abantu ashaka ko baza kumufasha gufeta anniversaire asino shaho ukora ivyo hoteli imbere urumva nivyo niko ndakubwira Neymar Jr kwa Paris Saint-Germain bamuguza kayabo k'amafaranga Neymar Jr kwa Paris Saint-Germain bari bamuzanye nk'umwe mu bakinnyi aje kubaha ibintu bizima nk'umwe mu bakinnyi aje kubafasha gutahukana Ligue des Champions nubwo yayusha akagira finale nk'umwe mu bakinnyi aje gutuma equipe ya Paris Saint-Germain imenyekana zeko vyari Lamine Yamal nako uwitwa Neymar Jr navyo biri no kwa FC Barcelona biragoye ko uwitwa Yohana Laporta agenda kwitangaza makuru ngo avuge yuko ataza kubashigikira bivanye n'ivyo Lamine Yamal ariko arakora ndavuga hariya mu gihugu cyane ubundi ari muri Croatia muri Spain yavuye muri Croatia yamaze kugaruka yagarutse mu gihugu ntabwo Yohana Laporta atari gushigikira Lamine Yamal mu vyo ariko arakora muri Croatia ariko yamushikiye arabizi neza yuko yamushigikiye mu makosa niko ndakubwira arabizi neza yuko ngomba kubanza kugarda first of all confiance yitwa Lamine Yamal abone yuko akukira institution yitwa FC Barcelona natwe tugomba kumushigikira nkabo tuzeye kurukiza nka FC Barcelona apo reka gatongira ico nongera ko kuvyo Bukose kaje kuvuga abarundi nibo bayamaze ngo inka ifise amaso manini ariko ngo ntiyibonera sinzi umuntu umwe aciye inbox anyereka ka message ati nta mpamvu nimwe yotuma Lamine Yamal atagwara ati umwana ashobora kuba yagiye gukora ivyo atamenyereye wanashima gaca abisukamo umutwe wose n'umubiri wose atugasanga ari kariruhisha par exemple kuko umwana ke muto Lamine Yamal iyi myaka 18 iraba imyaka 18 we yaheze uri hehe
imbere wari ugihabwa n'abana Cumi n'umunani. yahe iya 18 saa 12 z'umugoroba n'abandi mu uraba wamaze gushika muhira mu rugo hari ibintu bubahuka gukora ubu mu myaka n'ijoro umuntu yabajyana urumva hari ibintu bubahuka gukora ubu mu myaka 18 aho imbere gato yahise wowe utari wemerewe gukora banakubwira ati danger hajya wegereye ati ibintu biraza kuba nabi Lamine Yamal abavyeyi biwe bageze kumenyekana cyane kubera ko nawe nyene amenyekanye bivuze ngo Lamine Yamal iyo abari muri FC Nantes iyo abari muri La Toulouse Lamine Yamal ntituba tumuzi meme n'ibi bintu ariko arakora nawe nyene ntabwo ariko arabikora namba bandi kinikore bariko baramwirukira iyo abari muri Brentford yobona mumenye iyo abari muri Manchester City yes ibi nibiba biriko biraba rero hari ibintu dukunze kuvuga ngo hari igihe n'abantu dusenga ngo turonke ibyiza mugabo tutazi ukuntu tuvyitwaramo tukaca tuvyitwaramo nabi tumaze kuvyitwaramo nabi vya bintu vyacu bigaca bigenda bikayoyoma Lamine Yamal yari mu murongo mwiza wo kuzoza gusubirira umwe mu bantu babaye rurangiranwa ku isi mu mupira w'amaguru mu gihe iyo vyitwaramo neza ugiye munene namwe mvuga iyo bano bakinyi baheza bakatwumviriza ivyo tuvuga bakabigendera ari ukuntu kariyeri zabo buzihagararira ubundi bikagenda neza Lamine Yamal ikintu ko ndavuga ngo iyo abaye vyitwamwe neza swat yosubiriye Leo Messi yosubiriye Cristiano yosubiriye Maradona sero n'ibikorwa vyiwe kuko wogomba karaba ivyo Lamine Yamal amaze kubashika ko kuzuba ry'uno munsi ninde mukinyi yari bwabishika kuri iyo myaka mugabo kuvuga ngo uri muri equipe ya Barcelona nta nico urashika ko wewe ubwawe meme n'abarongozi bakagutinya erega Laporta ko umva batomenera indakuru kumenera indakuru kumurumva icarico kuvugira hati ikintu biko bigenda neza kubona kwa Barcelona woshobora gutinya kuvuga Lamine Yamal ibintu biko bagira nibigenda neza turakwimira uruhusha mbega iyo mvune wagize munsi y'umukondo nibahinyagaye mu kibuga niwagizene nibaguteye umupira niwababaye iyo mvune ni bwogoke iyo mvune abaganga badashobora gushira mu ahagaragara twebwe dusasangwa ngo tuyimenye iyo mvune ni nyabaki ivyo ni bimwe biza kwica kariyeri y'umukinyi inyuma y'imisi mike Lamine Yamal tuzomubura nk'uko twabuze erega kujya kuntu Apollo baguma bitwaza ngo Neymar ngo yari mu gitutu ca Messi Neymar yaticwa n'ibirori ntaze kuvuga ngo yari mu gitutu ca Messi twari kubona ibikorwa byose yari kuja mu yari kuye yes twari kubona ibikorwa vyiwe igituma mvuga ngo Paris Saint-Germain igomba ihombe iyo ba Paris Saint-Germain bo kwiyumvira nibo kwerekeza ibishobisho byabo kwa Barcelona kuko Paris Saint-Germain itwa igikombe cha UEFA Champions League igikombe bari bararuhiye kuva na kera narindi barazana Leo Messi barakibura barazana Neymar barakibura bazana Kylian Mbappe barakibura ariko baje kugitwara bari kumwe na Vitinha sivyo bari kumwe na bambaye urukundo beza basura abandi bari kumwe na Dembele baratawe muri equipe ya Barcelona bivuga ngo barabonye ukuntu bahombye bazanye Neymar Junior ku mafaranga menshi nuvuga ko rero transfer ya mbere yari ikabayeho isi yarema none bace batangwa kwerekeza ibishobisho kwa Barcelona niyo ndavuga ngo amafaranga ya Paris Saint-Germain asa abantu bayagera jewe ndabwira ngo abafana ba Barcelona Lamine Yamal akaguma yitwara uko ni kuri kipe wanashima nino sezo jego je ndabacira urubanza nino seziyi tuzobona ibikorwa bibi cyane by'umusore Lamine Yamal wamubonye ku rukino bakinye batsindwa na Paris Saint-Germain yagaragaye mu minota 20 ya mbere ikindi minota ikurikira sinzingira hamwe munsi y'umukondo haciye hamuvyuka nuko rero byari bimeze umusore yari mu karuko n'umukunzi we Nicky Nicole bari mu gihugu cya Croatia ariko ku munsi w'ejo mu ijoro bariko baragaruka muri Espagne araza kuba yiyunga n'abagenzi be muri equipe ya FC Barcelona maze akora imyimenyerezo so nuko rero turi kumwe na Agiko ni assurance ubwishingizi nyuma yuko
batanzwe batanga assurance ku bindi bigiye bitandukanye ku nzu ndetse no ku kindi kintu cyose babifuza ko gigira ubwishingizi ariko bakubwiye ko bakuzaniye akabirya muri assurance Agiko ingondeshwa yiwawe baraguha assurance yayo ndetse bakanaguha na assurance wewe umushoferi wayo birumvikana ko nakabirya babagiye bashiramo turi kumwe na Nobilis Pharma ni pharmacy idandaza canke karanguza imiti y'ibitungwa urumworozi birumvikana ko ugomba kugarukira ku magara y'ibitungwa byawe ukiyunga na pharmacy yitwa Nobilis Pharma turi kumwe kandi n'ikigo cy'ubuvuzi n'ikigo PEV gicandaga ingwara ziri mu bwoko bwa virusi badufashije bacandaga novuga ngo ingwara ifatira ku karanda k'inkende barayibuka mpox ndetse banadufashije no mu kiringo twamazimo 2019 2020 coronavirus bariko baradufasha ariko bakubwira ko bazanye n'urucanco rwabo rwitwa fièvre jaune n'urucanco ugomba gufata ugira ufate ingendo zigiye zitandukanye maze ukarufata imbere y'imisi 10 kandi ngo n'urucanco ufata rimwe mu buzima turi kumwe na Canal Plus bakakwibutsa ko decoder zirahari amasanabu y'abacari meza cyane banakwibutsa ko service ziba zihari gahunda y'inkino bihari bariko baraba inkino zo kurondera qualification yo kuzo kwitabira igikombe cy'isi mu mugabane wa Burayi bariko barazibona ikipe ziriko zirakina nabonye no kuno munsi ikipe zihari na